Isa 6 ziraze ko iminota 11 hano mu studio za Radio Magara Times FM akaba ari wa mwanya mwiza wo kwikana amakuru muri migi Kirundi nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Armel Bigirimana ndakura mu kijino ngenda guhikaze Armel mu makuru no munsi ndakura mu kije ciza ndaramukije nshuti kunzi muri ko batega amatwi ibigano vya Radio Magara Times FM no ganda bahikaze mu makuru y'uno munsi igenekerezo rya 24 Kigarama umwaka wa 2019 nakabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Muri kino gihe twimirije imisi mikuru irangiza umwaka nka Noeli n'ubunane haribonekeza iduzwa ry'ibiciro ku ifarine n'amavuta ivyo navyo bigatuma habaho uguhomba ku basanzwe badandaza amandazi n'ivyapati. Akazi ko kurarira indagara ngo gafitiye akamaro abatari bake na cyane ko sanze bagakora bamwe mu bagakora barashima kandi bagasaba ukwizegwa ndetse no kumvikana hamwe n'ababakoresha babo ari byo byotuma akazi kagenda neza kurusha. Gukingira isi ndimwa ni bimwe mu bikorwa by'iterambere hamwe bifatikanije no kunyubakwa rusangi. Nkuru imwe mukanya mu buhinga bw'ivyo turi kumwe na Richard Ndayizigiye. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa muri kino gihe tuyimirije imisi mikuru irangiza umwaka nka Noeli hamwe na bonane haribonekeza iduzwa ry'ibiciro na cyane ku ifarine n'amavuta ivyo navyo akaba ari bimwe bituma habaho uruhombo ku basanzwe badandaza ibyapati narijya ari byo byari bibatungiye umuryango. Tatu numwe mu basanzwe badandaza ivyo byapati aradusigurira ingorane ahura nazo kandi akasaba no gufashwa narijya gatagira hakika umusaya tumumvize yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Amakuru. Ndondera rasiyo y'abana mugabo nta nyungirimo nukugira tudandaze umwana atore kamwe atonde ku ishuri nayo inyungu nta irimo turahomba kandi tugena turagira ikibazo cyo guhomba. Ibiciro byaraduze nk'ubu tumufuko tugura 50 amavuta naye yaraduze icupa turigura 1600 baratora ntibaturihe nk'izibihumbi 5 nta kuriho umurondeye yacagomba kugukubita ya ntacyo tubasaba nukuri tucangaho tukaho oya ntitubona abo twogisaba ngo dufasa nyene nkuko twabomokewe n'inzu urabona ko tuberabera twigisa abanyeshuri turabura n'amahera y'ishuri kandi tugiraho turara. Wakazi ko kurarira indagara gafitiye akamaro abatari bake bamwe mu bagakora barashima kandi bagasaba kwizegwa no guhuza n'abakoresha babo kuko ari byo byotuma ngo akazi kabo kagenda neza. Marke numwe mu basanzwe bakora ako kazi arabitwiganira no bakavugiye kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Sanzwe akazi kanje nako kurarira cunga indagara nyene haba mwijuru haba ku murango urumva niko kazi kacu kamusi yose akubesha karamfashije ikintu kinini ndahakura isabune ndahakura amahera y'impuzu yewe mazana kuba ndahakura akagurube nubwo kakiri gatoya mugabo ndashima nagakuye mu aka kazi nyene je nta ngorane ndahora nazo muri hano kazi usivye gusa ngira nko mu yindi minsi ntarashikira mugabo mu minsi maze kuba ndahamara ngorane nimwe urumva biba risanganya turumvikana na nyirazo hama akabona ko risanganya nyene ryabaye zitabazagiye mu buryo twa dushaka turumvikana nyene icokorwa ni wacagira ico no basaba cyo kugira nshishikare mbandanya kazi je ico no basaba nuko abasaba guhoza kamenyana mu kazi turimwo tukakora twumvikana tavyo kwikeka umuntu ko mwiyumvira uko atari umva nk'umuboss arafite kukwiyumvira nabi kamanga kazi ngo kiwe kariko karagirana ariko murumvikana ukambwira je ukomeje kunyiyumvira nkuko naho haba hava ikintu kazi uri kurakora mutumvikana na shobuja cyangwa na nyoko buja urumva nta kazi. Amakuru yacu tuyarangirize mu makuru y'ibidukikije ngo mukingira ibidukikije ni bimwe mu bifasha kwiterambere ryaho umuntu ababaye ivyo navyo twatubibwirwa na Ntiyabose umukuru w'umutumba wa Mugendo akavuga kandi yuko nibikorwa bari bayitekanije kuzokora muri uno mwaka bizoranguka ku bice 60%. Reka nawe tumutega amatwi yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Ciza Jean. Musanzwe ntivyakunze ko tuhirangura nka yose mugabo nk'ibice 60% byarashoboye gukoreka ubu
turasigaze igice gitoya nko mu bijanye n'izi nyubako z'ingoro y'imitumba mu bisanzwe twarugaye ariko dusigaye kugira ngo dusozere hasi hanyuma dushireko n'ibiyo n'ibindi bikoresho bisabwa kugira ngo turangize mu bijanye n'imikobeko gukingira isindimwa twarakoze aho twagejeje twarashoboye gukora ibirometero 4 n'inus kuko twafadikanije n'abenegihugu turafadikanya n'abanyeshuri bari mu buruhuko bw'ishuri intambamye ntizibura aho abenegihugu bamwe bavuga bati turakenye imbuto turakenye kumbure n'ibiti byo gukingira isindimwa mugabo twaragerageje uyu mwaka urenganye twari twateguye ibiti bingana ibihumbi 16 n'amajana 7 ivyo twarabitanze kubene igihugu bafise amatongo bashobora kubiteramwo ibindi turabitera kwibarabara riduga ibindi turabikikiriza nyene aha kuri ribarabara rya kaburimbi mu bisanzwe leta yo gerageza gutunganya ibijanye n'uburimyi no gukingira isindimwa kuko turiko turaraba na cane umutumba wacu mu ntara ya Rumonge ni umutumba wa mbere uriko abantu bavyara cyane kandi uriko abantu batari bake dufise ingo amajana 815 harimo abantu ibihumbi 12 n'amajana 8 n'abandi gutyo mu bisanzwe rero batagira ico bafungura isida kingiye byose ntivyo bari vyiza hanyuma ikindi naco tuca tugendako kubera ko rero bavyara cyane kandi inyubako rusangi na cane amashuri twari dufise ahantu twariko turategura kugira ngo dushire ishure mugabo kibanza ntiturakironka ekofo mahumba kibanza ntikiraboneka aho rero tukaca dusaba nka leta kugira ngo ico yoshobora gufasha mu kugira ngo dushobore kuronka ico kibanza iyakaba nayo nkuru turangije ko amakuru yacu uno munsi reka ndabashimire mwebwe mwese mwateze amatwi reka nkengurukire abo mu ruganda rw'urutorokanya amakuru yatorokanirije ntibage gukengurukira twishane ndayizigiye yatumye amaje bashikira neza amakuru nayo mukamwashikije na Ahmed Bigirimana naho butaha ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM